kimwe bibiri vyabaye bibiri kuri kimwe batsinda ikipe ya Newcastle United urukino rugira kabiri bahura na equipe ya Paris Saint-Germain equipe ya Barcelona bararutakaza babasha gushiramwo ibitsindo bigera kuri bibiri kuri kimwe equipe ya Paris Saint-Germain itsinda Barcelona yana barushije mu buryo bugaragara yes mu rukino rwa La Liga abaca bararutakaza batsindwa ibitsindo 4 kuri kimwe Robert Lewandowski anahusha penalty urukino rukurikira rwa La Liga baratsinda ibitsindo bigera kuri bibiri kuri kimwe nayo nyene batsinda ijisho ryakanutse kuri no munsi imuhira barize kwakira equipe ya Olympiacos tuturabishikamo cyane saka ngo tuvyinjiremo equipe ya Barcelona kuri no munsi urabona yanzika imbere y'abakunzi bayo umupira w'amaguru ni equipe ya FC Barcelona bona Cardinal abona ko ivyo barimo canke ivyo bariko baragenda bakora canke ivyo nabo kwitega mu rugo ni vya bindi buri muntu wese atanguye kuba yiyumvira ati mbega equipe ya FC Barcelona ino sizo barabafise isanamu iyaye kuko waje kuraba ni equipe yitwa FC Barcelona umenga hari ukuntu ikiratsinda canke umenga hari ukuntu ikiritwara ariko bitandukanye n'ivyo buri umwe wese yari yiteze muri equipe yitwa FC Barcelona turiko turabona imvune z'agasakisaki kwa FC Barcelona turiko turabona urugezo rw'abakinyi ruvuga ko nago rusa no gwamaze kuba rugaruka hasi ko waje kuraba nk'ukuntu ndavuga bamwe basore bariko baritwara kwa equipe ya FC Barcelona urabona neza yuko harimo iyo manke ndavuga d'endurance cyangwa uko kwitanga kuri go kuragabanuka ku basore ba equipe ya FC Barcelona ni match zigira kuri zibiri bamaze kwa bakina muri UEFA Champions League rumwe bararutsinze urundi bararutakaza nyuma n'inzu bakinze na equipe ya Paris Saint-Germain biri kimwe bagiye ko bakina urundi rukino bakinira no mu rugo by the way tibagira yuko urukino rwa mbere nakurukino batsinzwe na Paris Saint-Germain barukiniye mu rugo urukino bagiye ko bakina equipe ya Olympiacos bararukinira mu rugo bivuze ko ni equipe igiye gukina match igira kabiri mu rugo byumvikana ko mu rugo bazabasigaje match zitarenga zibiri kuko barakina match zine mu rugo zine hanze maze gukuramo zibiri bizobishegura ko zobisigaje urukino rumwe hanze rero ni equipe ya FC Barcelona novuga ko kuri no munsi umukunzi wayo wose yaba wa FC Barcelona yaba uri hanze yaba ubwizene ndetse n'abakinyi muri rusange na staff yose muri rusange ni bamwe mu bantu ubona ko bariko baragerageza kwiyumvisha uko nabo bashobora kuza kugaruka imbere ya equipe ya Olympiacos ni equipe ya FC Barcelona nimeza ko nta kosa ryo gukora imbere ko tuninja mu rukino by the way ni equipe ubona ko ugerageje kuraba no kubiharuro equipe ya FC Barcelona hejuru cyane equipe ya Olympiacos turiye ko turaba eske mu kibuga Barcelona za kwitwara nka FC Barcelona canke iraza kuba yitwara ndetse nka equipe nayo ivyayo biriko biragenda abimera nabi ko kugeza kuri no mwanya urabona ko FC Barcelona ivyayo bisa n'ibiriko biragenda biyangara bona Cardinal nuko vya Barcelona bisa n'ibiriko bigenda biyangara an equipe apologize ono kwita umumenyereza Dieter Hansi Flick wewe yameneye inda ku rukumu aha turacari nyuma y'ubusesanguzi bw'urukino ruhava ruba yameneye inda ku rukumu avuga ngo ntabwo ari karabona equipe ya Barcelona iri kiriyempoza ku bikombe bariko barakinira sinzi umuntu ejo twicaranye acambwira ngo ibice birenga 85 kwijana ngo Barcelona no mwaka nta gikombe na kimwe ishobora kuronka ibi abivugana uvuga ngo aravye performance y'ino kipe ya FC Barcelona kuko n'imikino bamaze gukina biratwereka ko nivyo hariyo batsinda wanashimye yes kuko bamaze gutakaza umukino batsinzwe na FC Sevilla ariko uburyo bariko baritwara ndetse na performance ya equipe bituma buri muntu wese ajajinga equipe ya FC Barcelona ibi Dieter Hansi Flick yabivuze ku munsi wa gatandatu imbere y'umukino batsinze ikipe ya batsinze ndigitsindo cyarani Daloyo batsinze ikipe ya Girona yes arababwira ati avaye ko tuza gukina no match tugomba gutandukanya runo rukino n'izindi nkino zose twakinye ubukoze bw'iwe n'umumenyereza ndavuga Dieter Hansi Flick arabona faiblesse iri mu bakinyi arabona kwa kuditanga ko mu bakinyi kuko amaze kubabwira ngo tuvuse journée 8 tumaze gukina atari ko journée gicene tugiye gukina ati mugomba kwitwara neza mu buryo bugaragara mu bijanye no kugaruka ku rwego rwabo n'ivyo yavuga ngo abakinyi siritunga abakinyi bamwe kuva hagati mu kibuga abakinyi nka ba Frankie de Jong abakinyi nka ba Pedro Gonzalez ndetse n'abitwa ba Marc Casado vyanabaye nangombwa ko mu myimenyerezo y'aba mediateur agarura wita Thiago Alcantara abubwira ati
nivyo uri muri staff technique wanje uno munsi ugomba kwinjira kuri tapi ve nawe ukore ku mupira ubereka uburyo bagomba kubyitwaramo neza bikatwereka ko bimaze kuva muri staff technique bimaze kuba kumenyereza mu bintu by'ibitabo n'amashema tactique ubereka ugiye no gukora ku baro umumenyereza wa mediateur en plus uri na wa mukinyi wa kinene equipe ya FC Barcelona kandi n'icyo kibanza cyo hagati mu kibuga bikanyereka ko ivyo biratwerekana uvuga ngo equipe uburyo iri kirasufa ndetse n'uburyo ibintu byabo bagomba navuga ngo kubigarura ku murongo mu buryo butabimenyereye uno mumenyereza wa beje ku munsi weje muri press conference mumenyereza wa equipe ya Olympiacos burya navuze ko Barcelona itagerera Lamine Yamal muri Barcelona agomba gukina na Tuji kare wanashimuriye gusa Lamine Yamal nta buri yavuze ngo uburyo ameze ati ijambo buryo yabivuze niyavuze ko Lamine Yamal ataza kuboneka ashobora no kubaza kuba gutangura kuri no munsi ariko yavuze ngo Barcelona itagerera Lamine Yamal mwiza nayo ntabwo ari nziza ntabwo ariyo ati niteguye kuza guhura nayo even nayo ndayipuze ndayitsinde n'ibyo bitsinda bikanyereka ko ni ibintu ko nagaruka ati ivyo performance ya equipe twereka uburyo batsinda mu byo bitsindo uburyo ubona ko turatsinda bitatu mugabo natwe ubu mu kibaba yatugokeje ko cyo gitutu aba yatubonye mu byo bitsindo bibiri uno musigiye kuraba no mwizamu sinzi ko hagaze neza 100% par rapport nkuko byatanguye muri ndavuga ngo muri match za La Liga kugiye kuraba umunyezamu Yohan Garcia match zitatu amaze gusiba uno musari umunyezamu agira gatatu amaze gutsindwa ibitsindo bike muri La Liga inyuma ya Batibo kwitwa nabandi ugacumbira ngo ufite umunyezamu nivyo yakufashije kwitwara neza ku mwaka weze mugabo uburyo yarangije mu championnat byatweretse ko nagwe atari wa munyezamu mwiza wo kwizerera muso je ndabona rero kubijanye na performance ya equipe tusifatiye ku mikino ariko bakina muri La Liga ndetse tugafatira novuga ngo n'uburyo abakinyi bari kubaritwaramo no musi Ronaldo je no yamanota 3 nivyo atatarabonetse mugabo uburyo abonetsemo si bwa buryo bwateguwe n'umumenyereza ni bwa buryo bwo kumva ngo ni esprit y'umukinyi byibuyiwe yumva ko yongera icyo gutsinda kugera hasi kugera juru so ariko ni Barcelona tutaraje kuri tapi vert cyangwa tujiremo mu mikino ndetse yabahuje nabo ndetse n'uburyo tubona shema tactique y'uno mukino mu buryo bwo hanze ndetse n'uburyo buri mentality Barcelona nimeze neza nuko Barcelona ntabwo imeze neza wanashima ni equipe ya Barcelona abona ko bagiye kuba bahura na equipe ya Olympiacos abaheruka gukina urukino rwabo rwa mbere no kuvuga mu mateka bamaze guhura inshuro zibiri zonyine zitarenga itarike 18 z'ukwezi kwa 2017 no kuvuga equipe ya Barcelona hari ya Stade Camp Nou batsinze equipe ya Olympiacos ibitsindo 3-1 urukino rwo gusubiriza rubitarike 31 ukwezi kw'icumi 2017 equipe ya Barcelona inganya na equipe ya Olympiacos Saka uravye kahise ni intsinzi imwe ya Barcelona banganya rimwe equipe ya Olympiacos ntibaratsinda Barcelona wanashima ibyo bahuye n'ibike cyane uno munsi nta surprise ego Barcelona imeze nabi ariko ese twokwitegamo surprise nyabaki cyo dugaruka mu bakinyi baza gutangura mu kibuga abo mumenyereza yasize ku rutonde surprise ishobora kuboneka Cardinal kuko nimba tuvuze UEFA Champions League abantu bazarabyumva ko ari UEFA Champions League nimba tuvuze ko ari ya champion y'abantu b'abagabo abantu babyumva ko ari ya champion y'abantu b'abagabo bikunze kuba mo surprise ko uburinzi ashika ngaha ni umwe mu bakinyi nawe aba canke nimwe muri equipe nayo iba yerekanye ko ivise byinshi ishobora gukora ndavuga kuri Pelouse dufite byinshi ishobora gukora kuri kote ndavuga ya equipe runaka bivanye n'ivyo nabo baba bariko baragenda bategura canke bariko baragenda bavuga bivuze neza cyane kubona Cardinal match zigera kuri zibiri zonyene nizo zibaze kuba zihuza ino equipe yo mu gihugu ca Espagne ndetse n'ino equipe yo mu gihugu c'Ubugiriki ndavuga equipe ya Olympiacos canzwe yegukira none mutama asanzwe ayoboye ndavuga ino equipe ya Nottingham Forest match victoire imwe kuri Sport for Camp Nou yitwa Camp Nou bari yari ndavuga equipe ya FC Barcelona itsinda mu bitsindo 3-1 ariko match yo gusubiriza byumvikana ko bagiye hariya mu gihugu c'Ubugiriki equipe ya Olympiacos yagerageje kwihagarara ko banganya ubusa kubonde bivuze ko niyo equipe imaze kubibona FC Barcelona niyo equipe imaze kubimenya FC Barcelona kinagute kuko filosofi ya FC Barcelona nivyo ino saison ishobora kuba isa niyahindutse cyangwa muri zino sezo zibiri bivanye na n'umuzo witwa Hans Flick Dieter
ariko ugerageje kuraba urashobora gusanga n'ubunini ya ekipe ya FC Barcelona igifise ya ADN yo gukina umupira wo hasi gutembereza kuva ngaha imbere gushika hari inyuma bivuze ko bagomba gukora byiza cyane bagomba gukina bagomba kwerekana match imeze neza cyane ariko utibagira ko bagiye kuba bakina ekipe yitwa Olympiacos nibyo niyo Olympiacos nayo yarivuye gutakaza kwa Arsenal muri UEFA Champions League ibitsindo bigera kuri 2 ku busa kandi ndetse na match yabo ya mbere bari batakaje ndavuga n'ubundi bitsindo bigera kuri hariya bari batakaje imbere ya Manchester City nyuma nihenze ekipe ya Olympiacos ari ekipe ya Man City yo yirayikarira ariko bitavuze yuko ari ya ekipe idashobora kuza kugira ko ibyishaje cyangwa idashobora kuza gukina umupira nayo ikaza kubyitwara muri zaje rero turindira ko tunaraba eske Olympiacos Ropire yo iraza kuba yitwara gute ni ekipe imaze kubigira bamwe mu bakinyi novuga ko nabo bamazina ko ugerageje kuraba nk'uwitwa Yusufu Yaziski benshi bamuzi yaraciye mu ekipe nka za Rire hariya mu gihugu cy'Ubufaransa igihe ufise uwitwa Ayub El Kabi umunyamaroc nawe ameze neza cyane akatsinda ibitsindo byinshi cyane ufise bita Daniel Pondes benshi baramuzi mu gihugu cy'Ubwongereza muri ekipe ya Wolverhampton Wanderers ufise ndetse n'abandi basore bameze neza cyane n'umusore wa hagati mu kibuga w'umunyamya uyu munyamaroc ndavuga bita Unahi nawe n'umusore ashobora kuza kugira byinshi ashobora gufasha ekipe ya Olympiacos Ropire ariko ukaraba eske ya FC Barcelona bobo ihangiro cyangwa gushaka kwabo kure nyuma yo batsindiye ekipe yitwa Girona nabo bayitsinze ubona ko hari ako kantu ego turatsinze ariko ntabwo dutsinze twishimiye intsinzi turonze brother akantu bamaze kuba babyura muri bo hari akantu witwa Ansefriga Dieter ariko arabyura mu bakinyi hari akantu abakinyi bwabo nabo nyene bariko barabona ko gatariko karagenda neza cyane nabona mu kibuga ukabona neza cyane yuko ni ya ekipe ikirakina ariko ukabona ko harabura kintu cya confidence bari bavuze ku mwaka weze wabona ekipe yose zikabatangura mu gitsindo ariko ukabona ni ya FC Barcelona barakina uko bakina bakavuga bati peu importe umwanya n'umwanya dutegerezwa kuguma kandi tubongere n'ibindi bivuze ko ikipe yitwa FC Barcelona ni imwe muri ekipe ishobora guhindura situation bivanye n'umwanya bitayeho baje kuba banagarukana nawe mu basore ashobora kubafasha byinshi cyane ndavuga nk'uwitwa Fermin Lopez nawe yamaze kubagaruka mbona no muri liste y'abashobora kuba bafise muri kuri munsi yajyanye muri press conference n'umumenyereza uwitwa Rafinha nawe bivugwa ko ashobora kugaruka nubwo bitari ya sample ariko ashobora gukina no match ariko ni ekipe ya FC Barcelona nabo ubona ko bariko baragerageza uburyo bwose buba bariko baragerageza ibintu byose bishoboka kugira ngo nabo barondere uburyo bagarukaramo ya automatisme uravuze ni surprise zishobora gukunda bona Cardinal ni ngo dushobora kubona n'ubundi surprise yindi tukabona FC Barcelona ibabaje equipe yitwa Olympiacos kuko nimwe muri equipe yitwa FC Barcelona victoire imwe defete imwe bivuze ko uri kurishira mu bibazo ntuburi kurarondera kuza muri ya migwi 8 igutuma wo bakarivye guca muri barrage ntabwo buri yasohoye kuza kurengana kuko ushobora kuja muri barrage ugasanga uhuye na equipe nayo ikomeye equipe ishobora kugota nk'igitutu rero muri rusange navuga ko ihangiro uri mutwe kwa FC Barcelona no kurondera kuza muri ya equipe 8 ya equipe 8 agenda direct mugero uri muri ya equipe 8 agenda direct ugomba kuba wikorera ndavuga muri zino nkino ugomba gutsinda match za mbere na mbere rero imba batakaje kwa Paris Saint-Germain manière nziza yo kugaruka muri course n'izindi ni gutsinda equipe yitwa Olympiacos iyi match sinza gufatira kuri Kahise Claudio Bravo Kahise ntanaga hari by kuko ibi match minini hari by Iniesta na ba Luis ibi match minini buri equipe yose yari guhurana Barcelona y'icyo gihe bari kuyitsinda uno munsi ikintu gihari muri equipe ya FC Barcelona ndetse na buri kintu umuntu wese yiyumvira ngo Barcelona ego Barcelona ishobora gukina umunsi kana gutsinda wanashima ariko iza gukina muri performance neza urakoze cyane ni nacyo buri muntu wese rega yifuza muri equipe ya FC Barcelona yifuza gutsinda uwo mukino ariko akabona ya Barcelona ikina wa mupira uryoshye nk'iyo ku mwaka uheze bukaze kandi yavuze ngo twabonye ku mwaka weze uko equipe zaciye muri barrage zahuye n'ibibazo ugira gutyo ugasanga utomboye ya equipe wanga barebonye kuri Man City na Real Madrid Man City tombora Real Madrid baravyibuka cyane nico bitubona kugira ngo buri equipe yose nziza yakagombye kwisekiriza kugira ngo irengane muri zimwe 8 wanashimine Ligue des Champions mwaka yitandukanye niyo ku mwaka uheze kuko mwaka uheze twari dufite equipe zitarenga 5 cyangwa 4 twabona ko zizoba karufye muri 8 ariko no munsi tuza gusanga bwa equipe yarongerejemo amaraso mashasha hari za Chelsea zimeze neza hari za Bayern hari za Man City hari za Real Madrid hari za Liverpool hari za
ekipe tuza gusanga ngo zirenga 16 zigomba kurongera ko zirenga na 8 ugacunzanira ekipe yitwa FC Barcelona usibye ko bonarengana no mu kibanza c'8 uno munsi bari mu kintu kivuga ngo dufise ubukene kandi tugomba no guprofita amafaranga yasizwe ko na UEFA kuri buri ekipe igomba gutsinda buri match gutsindwa n'ivyo baratakaza mu buryo bwo kuronka ayo manota mubwo bakatakaza no mu kigega kwa Barcelona uno munsi nyamutsinze match yo gukubita miliyoni 2 z'amafaranga y'amayero ugacutakaza iraza kwa match ya kabiri tutakaje watsinzwe na Paris Saint-Germain Olympiacos iragira kwivuganye n'ibyishobora kuzorenga ruce muri barrage mugabo uri kurahomba yo nkayibonye na Porta ndetse na equipe yawe ndetse n'umumenyerezo wabo Hansi Flick no musiri kino gihari giko muri mukino wo kuri no munsi uraza kudefinisa Barcelona igomba gukina El Clasico kuko nyamba twiteze kubona Barcelona nziza ku munsi wa Mungu ilifo kuza kubikina ibyizo kina kwa Mungu ilifo kuza kubikina no munsi ni navyo giye transfer yavuze ku munsi w'ejo ati nivyo ati turazi ko abakinyi bamwe badaharati mugabo hari abakinyi bamwe baza kugarukanwa tubahe niwe mwanya kubera ko tugomba kubifashisha ku munsi wa Mungu uno musire muri equipe FC Barcelona kintu gihari ni kurindira tukaraba nubwo nabonye hari abakinyi babe bamagomba gutanguza hanze Sergio na Pedri nabonye agomba gutangura ku ntebe yasubirira abandi mugabo uno munsi giye kuraba ico die transfer agomba kurongera ntarongere ngo nukurira cyangwa ngo dushiremo bakana kuko nivyo Pedro yarushe mugabo no muzigiye kuraba n'ama match bafise bagakuramo Real Madrid baraza kugaruka ku match yoroshe nje gituma baravuga ngo Pedro ararushe uramukura mushiremo voilà cyo gituma navuga ngo die transfer ashobora gukora amakosa yakora kuri match za Monaco ku mwaka weze akabika abakinyi ngabadukiye match kanaka yo kwiyumvira ko ino match ya Olympiacos yo mufasha kugarura Eriya mvuga ngo rikangarukana abakinyi banje ku rwego rwiza tanguza Lamine Yamal tanguza Pedri tanguza abakinyi abugira ibikire Clasico bashiremo no munsi kuko umukinyi yasanzwe avunikira no mu myimenyerezo of course rero twamwe twabonye bavunika neza cyane nico bituma rero mvuga ngo die transfer iyi ino match Olympiacos imubere definition je umusaruza kuva mino kipe ivyo baza gukina biraza kunyereka ko El Clasico bazotsinda cyo bazotsinda apologize gato nuko bimeze abona ko umukenyuro wono kwita Dieter Hansi Flick bigaragara ko yateguye gushiramo bane babiri batatu umwe mwiza mu bisanzwe harimo Mafega kabisa komeze neza mu mutima wa defense Leonardo Aloho yagarutse Eric Garcia nawe nyine arahari wono kwita Gerard Martine nawe bigaragara ko azoba ameze neza cyane Gilles Olivier Kunde mwabasore mwe nibaza nawe no musore kwa afise uburuhe mutagira ukuntu bungana ndaracakomeza bugira kuko nta musabaga hagati mu kibuga bazo wono kwita Marc Casado wono kwita Pedri Gonzalez mbere yaho gato yagarukanye equipe ya Kenya kwa Girona niyo yagarukanye Firmino Lopez arimo Alejandro Balde wono kwita Rooney Bardi usatira Marcus Rashford wona ko aribo wono kwita Dieter Hansi Flick yabashe kugira ku kinyamakuru Ejo Sport cyasize ko Raina tugomba gutangura kuri uno munsi gishiramwo attaque nyamba yifise tekenisha dushiremo yo sanamu no masanamu zawe munyenyagirije yafashe attaque urumva avuga ngo nisingiriwe bita Robert Lewandowski singira n'ubwo bita nde Ferran Torres bamwe mu bakinyi bagomba gukina nk'abakinyi numero 9 bafasha mu buryo bwo gusatira muri equipe ya FC Barcelona agufatira kote imwe yari kuja ko bita Robert Lewandowski icyo cyari kinyamakuru Sport ku munsi w'ejo kihashyira uwitwa Marcus Rashford sinzi ko turiko turajana gake gake tekenisha ifoto ni gushikira ishiremo tuze tunayirabire ko turabe cyema yayisizemo afata uruhande rwaca ko bita Marcus Rashford arushiramo Rooney Bardi sinzi ko ariko barayibona niko imeze mu gihe Lamine Yamal we yagarutse akina ku ruhande rw'ubu mediane harimo Fermin Lopez Frenkie de Jong Marc Casado kuri nimero 2 hariwe bita Eric Garcia
umutima wa defense ni Paco Barcelona Dalayo ndetse na Keita Baldi ari kuri numero 3 ariko isanamu uri kuravuga nicyo gituma ariko namubwira ayishyiremo inyene ndamuhaye yabonye ayishyiremo tuyiganire kuko yes iyi tekinisiye irimo ayikuremo nashyiremo iyo ndamuhaye nashyiremo ndamuhaye kuko ikinyamakuru Diario Sport cyegereye Barcelona cyane ndiko ndagomba turabire kuri no line up yazanye Eke Garcia kuri numero 2 mu ntumbero bimwe ari kugarwa ko ngo bafise numero 2 atari kararuhurirwa visi we mu ruhu oyakirevye kugarusha pende wanashimiye no kora mu matches zine baherutse gukina bituza kubura mu bitsindo 4 byaciye kuri urya ruhande wabonye ukuntu uburyo Xavi yeruka kubatsinda urakoze cyane yari ahubwo no musore uno munsi ufise uwitwa Pedri Gonzalez match zigera kuri 10 zimaze gukinwa muri no season sanamu yashize asante sana tekenisi uno munsi match zigera kuri 10 amaze gukinwa bita Pedri Gonzalez ntarigera ruhurirwa na rimwe wanashima hace hakinande wanashima ariko nanakubwiye na kino kintu ni Pedri Gonzalez akina mugabo kabona ko arafise ico bita fatigue igaragarira buri muntu wese ariko araba match za Barcelona sigwa Pedri uzobona ariko aragongana n'abakinyi b'abadiverse sigwa Pedri uzobona ariko aragaruka gufasha inyuma nkuko twabonye ku mwaka weze sigwa Pedri ashobora kugumana ibaro ya minota 2 wa minota 10 n'amasegonda agifise wa mupira wanashima mwabibonye neza ku mukino wabahuje na equipe yitwa equipe yitwa Paris Saint-Germain uburyo igice cya kabiri Vitinha mwivuganye ni Pedri nivyo akina mukabona ko bwa buryohe wa Pedri mwiza wa Pedri ki contrôle mediane ntabwo akiri meilleur patron de la mediane urakoze cyane shira ko nyine munya Hollande Frenkie de Jong twabivuze ku mwaka zati Pedri atagira Frenkie de Jong ntabwo ari Pedri mwiza a 100%. Frenkie de Jong atagira Pedri ntabwo ari mwiza a 100% Frenkie de Jong. Yes. Birumvikana unamusikuza no bita Marc Casado hagati mu kibuga ukamukombina Nuno Frenkie de Jong nkuko ariko nabona kuri no Nuzeye ndetse ukazana Fermin Lopez nivyo n'abakinyi usizemo kugira ngo uruhurire bamwe beza ariko utibagira ko uburyo Fermin Lopez yokinamo nibuza kuba bumeze nk'uburyo Pedri aza gukinamwo kandi Pedri nakubona Fermin Lopez match nyinshi twabonye atangura twarabonye ivyo yadukiniye bikanyereka ko ampiza nyine umwana muto Marc Casado nivyo niwa mukigerageje kuraba saison yiwe ya kabiri ari muri equipe FC Barcelona nk'umukinyi atangura mu kibuga canke uwo mukinyi ari uwo mwanya mwisho wo gukina naratwereka ko Marc Casado nk'umusi Frenkie de Jong yobura yoza kwa Sirino Mediane bikanyereka ku ruhande rw'inyuma nivyo Asino ushobora kumujajinga kuko uno musumbyiye ngo kuruburira jire kunde byo ndabona ko byari bikino kuri no mukino nyamba tugomba kubona jire kunde agomba kugaruka ku munsi wa Mungu ahagarara neza ku kibanza nimero 2 uno musi yagakuye kuri no match ariko kurande rw'umusatirizi uno musi zemera mini yamara nivyo yagarutse 100% wanashimira netanywe no ku mukino wa weekend aza kubona kugamo mu buryo bwo kumuruhurira atari bwa buryo bwa match yamunaniye uno musi turagomba kuraba ngo eske la mini yamara twabonye ku match akomeye bireza kuba bitangiki kuri no munsi kuko nabandanya mino performance bitiriko turamubonamo sibibaza kwaza kuzukira kuri Real de Madrid ariko biragoye ku mukenyero nabo w'ikinyamakuru Diario Sport ndabona ko ari umukenyero mu gihe de transfer ukoresha ugatanga bakavuga ngo reka na testing iminota 45 hama byasinzane abakinyi banje byo bavyiza saka nagomba uno mukenyero tuwicareko uko no musi nababwira ice 80 birenga kwijana atubicira kuri UEFA Champions League mwizamu n'ibisanzwe haje zesine kuko inakipe nyewe nta kihari sinibaza mweze siniyogira ikibazo umuntu yoza kubusubira kuno musi arakina ni Rastel yakazina ryadere yabo mutsinda byinshi akacerera nk'aka gasore ka Real Madrid bigira gushiramwo nzina nta niryo nibuka tubona wono kwita Keita Balde wowe yamaze kubagaruka ameze neza ami hagati mu kibuga ideo ya Ronaldo Araujo na Paco Barsi nibyo tuzi ko nayo nyine rimwe akantu gahaze abantu muri komando dukurikirana kuko dio ya Kubarsi na Araujo itandukanye na dio ya Kubarsi none kwita Inigo Martinez ahantu usenze ko iyi champion yo iraza kutwereka ubwiza bwa Ronaldo cyangwa ububiryo wiwe ariko nabonye yo banamwiza kwataka pana kudefanda tipata
Sanya kuri page ya Obedi nkabonye page ya Barcelona ivyo banditse kuri Facebook ngo ni Arajo Whisky ngo kwataka reka bateretse ko sara bandika ngo Alaoye Whisky reka nugo duja amazi muvandimwe Obedi yari karancokoza avuga ngo barose umwataka numero 9 mwiza yavuze ati rige ni nkisanganye burya sinemera ngo ni mwiza kuri Ronaldo ko bani ntiyashira Pique ku numero 9 uragira ko Pique yabitsinda reka navya Pique Saka kwemera ko akomeye ahabanje suko anabiya bintu bazana match yamaze gupfa match yamaze araje atabura mu kibuga mbere n'icenda musi abanje no tuzokwemera kandi yajya nufine yona hakini aje no nanje no mufata Saka Eric Garcia yagarutse bibaza ko ino defense sinibaza ko imbere ya Olympiacos bano basore baraza kwigaragaza ariko benshi babashije kuvuga uno munya Denmark nawe yarakwiye guhabwa umwanya yes ngo bakamutestinga ngo paraporo yuko mu buryo bunase uburyo Hansi Flick ari karagerageza gupanga mu equipe yiwe twabonye ku mwaka weze bwana Apologize ndetse na Cardinal mu equipe yitwa FC Barcelona byaje kuba bimutwara inkino zitari zike kugira ngo aze kuba aronka equipe itangura muri equipe yiwe ndavuga 11 babanza bivuze ko niki gihe ari karagerageza gukombla vide yasizwe nande n'uwitwa Inigo Martinez ibindi bibanza bifise banyene Ariel Barde kuri gatatu turabiza avuye mu Bana Chicago ifata Jire Kunde ikibanza gifise Pau Kubarsi arahari ariko ari kibanza cari gifiswe n'uwakinana n'uwitwa Pau Kubarsi kitararonka mwene sezi gitangura buri muntu wese yarabona ati na kariyo keza ko kubona uwitwa Ronald Araujo mu kapiteni wa FC Barcelona azanawe akitanga canke akaba umwe mu bakinyi ashobora kuba bitumwa ko canke ingenderwa ko mu mutima wa defense equipe ya FC Barcelona ariko ofiro ameziro ya match zagiye ziraba match imwe match zibiri match zitatu zagiye zatwereka lo contraire y'ivyo twari twibaza kuri Ronald Araujo ahubwo tubona umusaruro utari mwiza na bukebuka kuwitwa Ronald Araujo bivuze ko plus umusaruro wa Ronald Araujo waje gushira mu bibazo umumenyereza Hansi Flick Dieter tubashize mu bibazo umumenyereza Hansi Flick Dieter ko Hansi Flick Dieter we yaraza ati gender ronse ndafise 11 de départ biwanje batanguramo ahavuye mu witwa Inigo Martinez biyoroshe ndakuramwe Inigo Martinez ndenseramwo uwitwa Ronald Araujo ariko Ronald Araujo nawe kuba atanga ibitameze neza cyane niho dukunze kuba ubona uwitwa Andreas Christensen azamwo tukabona uwitwa Eric Garcia kazamwo tukabona ndetse n'uyu Gerard Martin nawe bigatangura kunugwanurwa yuko nawe ashobora kuza kiyunga nabo mu mutima wa defense ya equipe FC Barcelona bivuze ko plus aguma bricora plus aguma shamwa abo bandi navyo biza bikica ya squad yiwe Hansi Flick Dieter kandi bikaza gutuma n'izimvune ziriko ziragaragara haca habamwe manque de stabilité ndavuga ku mumenyereza Hansi Flick Dieter ndetse na line-up yiwe ikunze kubiga brother hari abakinyi bariko barava kwa FC Barcelona yes Pedri ntarava mu kibuga Frankie de Jong ntarava mu kibuga Jire Kunde nivyo sezo yatanguye atare mu kibuga ariko umuntu yarabye match bakinye na Girona urabona ko Jire Kunde bigoye gukurikiranya match z'igitenzi zigera kuri 3 Jire Kunde ari hari Brady umuntu wese yarabye match ku munsi wa gatanu mu buryo uwitwa Jire Kunde match yaheze asa n'uri karasaba ati mumbabarire mu na match ya Sevilla yanamunaniye amashini shira ko match ya Sevilla ushire ko match zikurikiranye z'igitenzi uza kubona urugezo rwitwa Jire Kunde nawe asa n'umuntu akeneye mu double brother kubura aba double kwa FC Barcelona n'ibyo bintu bya mbere navuga ko biriko birakora kuri equipe ahanini equipe ugaragaje kuraba 11 de départ ya Sanaif n'ubuyifise ariko kubura baba nibitwa ati uyu n'umusabu mu gihe nakabunitse nico kintu kuri kwiragonga ndavuga equipe ya FC Barcelona Claudio Bravo nuko kubura abamwe mu badubrire kugira ngo baze gufasha nivyo biriko bigenda bigora equipe ya Barcelona nuko eka shimwe mwebwe mwese muriko mugenda mudukurikirana mwebwe turi kumwe ku rubuga rwacu rwa YouTube tubashimire cyane mwandanye mushiramwo za commentaire mugira na partage abatari yandikisha mugore subscribe cyangwa mukore follow cyangwa mukore sabono kugira ngo mubandanye mudukurikirana mu buryo bwagutse cyane match irabera kuri Stade Olympique Louis Magic bana ko tuzogaruka company ryari
birashoboka nko mu kwezi kwa 11 nuko mubandanye mukora ivyo vyose kugira ngo turacari kwa Barcelona niturahava turacari kwa Barcelona niturahava abona ko